bene data ni Ange Mishema Yamana akabona kugana nongeye kubakaza mwese muganiro kuri kubohora igana cyane kubafasha gukura mu buroro kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubakaze mu nyigisho no munsi inyigisho gira 13 mu kwigana gucega cyacu twise mbega mu Kristo aragwara arapfa canke arakena tugije mu gabare caka bicicigwa aho tuvuga ku byerekeye gupfa mu mubiri. Twarabonye mu nyigisho 12 twarabonye mu nyigisho ca kabiri ubwoko butatu bw'imfu. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane cyo dutahura kuvyerekeye urupfu rwo mu mpemu rwo mu mubiri n'ubwo ibihe bidashira. Ivyo byose uko ari bitatu umukristo aza kuvyiga akabimenya akabitandukanya. Hama n'umuntu atarizera Kristo akamenya yuko arashobora kubaho ku isi kandi agenda n'urupfu rwo mu mpemu. Kandi ngo ni Kristo wenyine ashaka kudukiza igihe tumwakiriye mu mpemu akadukura mu rupfu akaduha ubugingo. Kandi mu Kristo ashaka kugendera ku isi akazopfa mu mubiri, agapfa mu mpemu, agapfa no mu mubiri. Impemu ikamuvamo twabonye muri Yakobo 2:26. Agica gatatu yaje naco gikomeye akaja no gupfa ibihe bidashira. Gupfa ibihe bidashira bisigura kuba gufutwa. Oya, bisigura kugenda kubaho ubuzima bubi. Ubuzima bubi muri gehinomu imyaka n'imyaka. Iyo ni mystère ngiyo bwenge bw'umuntu murazobaho ubuzima bwose bubishe imyaka n'imyaka atakaruhuko. Ariko ndavyumviriye ndagira ubwoba sometimes. Nkavuga none umuntu ari muri iyo situation yo kutizera Kristo yarumvise ubutumwa bwiza akabigaya akabisuzugura akabitera akagere akabita amazina, mbega biragushikira kwiyumvira ku iherezo ryawe, biragushikira kwiyumvira ku buzima budashira. Sinshobora kwibagira mwaka nibaza 2005 hari muci nibaza ko ari mu mwaka 2005 ndibaza twagiye mu ivuga butumwa mu bitaro kuri hôpital militaire. Hanyuma ico gihe je nangwaje umuvyeyi wanje papa mu bitaro ishengero rasengera ko ryari hafi yahaje ku hôpital militaire mu Kamenge, ishengero rya Minevamo yo mu Kigobe no rasengera kera. Hanyuma tuja mu bitaro kuvuga ubutumwa no gwaruka mu ishengero. Sinshobora kwibagira ibicumba twinjiyemo canke kigwarimo abasoda benshi barashwe. Intambara yasa nikirahera mu Burundi. Harimwo abasoda bato benshi. Ariko akaba ari muri etena yabatwara nawe yaragware mu ico cumba. Bari bamurashe nawe. Turisha turavuga ubutumwa bwiza. Turavuga ubutumwa bwiza abasoda benshi barizera. Ariko tukabona wewe nashaka anadutuka kuraho ivyo bintu genda hariya. Bene data yari yakomeretsa ameze nabi. Turabara abazamwe barizera andi baramutinya amazi byo mu gisudanye na amategeko ubaho umushefu byavuze utaza kugereza kubaza ibibazo birebire. Bamwe barizera abandi baca batubwira bati kadusohoke base hanze tugere tuganire hanze. Tugende hanze turabwira ubutumwa baratubaza ibibazo turabasengera barizera, wewe aradutera akagere. Vyabaye byiwe mu nyuma ntavyo nzi, sinzi ko ariho sinzi ko atakiriho, ariko nimba ariho uwo musirikare atarizera Kristo ndamusengeye ngo azahore n'umwami Yesu kuko yarabiteye akagere. None uyo ntiyarapfuye mu mpemu no mu mubiri azopfa nimba atapfuye kandi atizeye Kristo zoheza muri gehinomu. Siniko ndabatera ubwoba, ariko ndiko ndagereka kubereka ivyo ari byo Bibiliya yigisha kuvyerekeye urupfu. Rero tugiye kuraba mu vyigishwa ko Bibiliya yigisha, twarabonye yuko umuntu ashobora gupfa mu mpemu mu mubiri nibihe bidashiraho, kandi umuntu ashobora gukira mu mpemu kuzuka mu mpemu mu mubiri ntazopfa tuzobibona. Ariko kandi nibihe bidashira kabaho izo hariho contraire y'ivyo bintu bibi tuko turavuga by'imfu. Hariho ubuzima muri Kristo. Kristo ntiyaje kutubwira ibintu byo gukurikiza amategeko kuba mu idini. Urabona ibi tubona by'imigisha by'amafaranga n'amazo abantu baguma bavuga byo kuza muri Amerika naho byose ari vyiza, si byaje kutubwira Yesu. Yaje kutubwira ikibazo c'icaha n'icurupfu. Ninge twobaho ibihe bidashira tubana nawe. Ikintu kirakomeye cyane. Rero turavye Bibiliya turabi byemeza yuko abakristo ashobora gupfa mu mubiri. Sinshaka kwinjira cyane mu cigo no kwandika n'ibitabo kuri iki kintu, ariko reka mvuge muri ma icambere. Kristo umwami wacu, Imana Data umuremyi w'isi yose yarapfuye mu mubiri. Yesu yarapfuye, ntiyari umunyabyaha twebwe, yari umugororotsi, yari yuzuye ukwizera Imana, yarubaha Imana, ariko Bibiliya tubwira ko yapfuye mu buryo bw'umubiri. Luka 23:46. Luka 23:46. Reka tuhasome kuko ndagerageza yuko amajambo yose mvuga si yose, ariko ngerageza kuvuga akenewe ko ntanga imirongo kugira ngo abantu kwizera kwani kubake ku bwenge bwanje Michel. Luka 23
45 avuga ngo Yesu aca arasemerera n'ijwi rirenga ati data mu biganza byawe niho nshize impwemu yanje. Ahejeje kuvuga ivyo aca aracikana. Umvizemo twabona impwemu itandukana n'umubiri muri Yakobo 2:26. Aca ahejeje kuvuga aya majambo yaciye apfa, yaciye acikana. Urumva ko impwemu y'Yesu mu biganza bya data, umubiri ucava mu buzima. Ubuzima buvuyemo n'impwemu mu yandi majambo, aca arapfa, aca aracikana. Ariko Yesu naho yapfuye, urupfu rw'umubiri rwaramubayeko, we yarazutse ko yayo misi yamuze bwanisha urupfu. Rero urupfu rwiwe rwari ye ntiyari symbole, ntari gishushanyo. Mu rupfu rwe mu gupfa no mu kuzuka kwe turonka ubugingo. Atarupfu nta kuzuka kuhari. Ukuzuka kutari, urupfu goba rutari. Byose biragendana. Yesu yarapfuye. Abaheburayo 2:19 atubwira yuko mu gupfa no mu kuzuka kwe aho twahawe ubugingo. Rero Kristo Yesu biratubwira mu Filipi 2:8 ko yicishije bugufi arumvira no gushika ku rupfu, imbere n'urupfu rwo kumusaraba. Abafilipi 2:8 yaraciye bugufi yumvira Imana gushika no ku rupfu, atari urupfu rusanzwe ahubwo urupfu rwo kumusaraba. Can you understand it? Yesu umwami wacu yarapfuye mu gihe mu mubiri. Katurabe intumwa nazo n'abadisipura bigishwa mu ishingiro rya mbere. Intumwa yariyo yose yagendanye n'umwami wacu Yesu Kristo. Petero yapfuye bamubambye. Bibiliya ntibivuga n'abamwishe, ariko abahistoriye baravuga abize kahise ko yapfuye amubambiye i Roma. Abaromani bamwishe bamubambye ngo bamucuritse. Yaba ataruko ye Petero tuba tuzahari. Nimba abakristo tuzapfa mu mubiri, Petero ari he? Nimutukwereke iyo Petero ari. Abantu mwigisha izo nyigisho muragwire cyane mu Burundi no mu Rwanda. Kandi mwitwaza mwigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Abantu nk'aba ni batukisha twebwe twigisha ubutumwa bwiza bw'ubwo Yesu yarangije. Kuko abantu bacha dufata busha mu kigwi c'abantu bigisha ubutumwa. Nta bundi butumwa buhari atari ubw'ubuntu bw'Imana, ubw'ubwami bw'Imana, bw'ubwo Yesu yarangije. Ariko hari ababwigisha ubukutariko. Abo bamwe ni muri abo. Rero Petero yarapfuye. Mutwereke iyo Petero ari. Paulo baramwishe. Wewe yaratanga kuvuga yuko ariko harumva ko ariko aragira kwapfa. Yarabivuze mu byete bya Timoteyo mu Filipi n'ahandi. Paulo mugende mu muturonderere. Haba ashaka kubwira ngo mwega ba Paulo ngo ntibashize ngo kumenya kose. Ngo ivyo ngo Yesu yavuze ngo ivyo ngo tuzokana ibisuno vyakoze. Ivyo ni gucurika imirongo. Ni inyigisho zicuramye izo. Umviriza. Yakobo Herode yaramwishe. Mu byakozwe n'umwa 12:1-2 muhasome. Katwasome ibyakozwe n'umwa 12:1-2. Havuga ngo muri ico gihe niho umwami Herode Agiripa yatangura gufata bamwe mu bo mwishengero atangura kubahama. Nuko afata Yakobo yavukana na Yohana amwicisha inkota. Hariho Yakobo avukana na Yohana, hakaba na Yakobo avukana n'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu yaramufashe aramwica. None ko yamwishe ntiyapfuye mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwema yari ariho. Mwema yagiye mu biganza by'Imana. Urumva yuko hari ibintu byinshi byizegwa intumwa ba Yohana. Intumwa Yohana yapfuye wari umusaza imyaka 95. Niwe yapfuye urupfu naturel, ariko yarapfuye. Abantu bo mu ishengero rya mbere kadurangize mu gitabo c'Abaheburayo 11:13. Kadusimbe mu Baheburayo mwihangane ngandangize kino cigwa aya mahodesha kwa maremare gato. Abaheburayo 11:13 haravuga ngo aba bantu bose bapfuye bacizeye ivy'Imana yasezeranye, ntibaronse ivyo basezeraniwe, ariko barabibona biri kure bakabinezerererwa, bakemera ko ari abanyamahanga n'ingenzi kwisi. Baba bantu bose bapfuye bacizeye ivy'Imana yasezeranye, bapfuye bacizeye. Abo bantu bose bapfuye bacizeye, niko birivuze, bapfuye bacizeye. Nimba bapfuye bacizeye nuko bapfuye mu mubiri. Abo n'abantu bagendanye n'Imana kuva kera. None ko tumenye ko umwami Yesu yapfuye mu mubiri mu bw'akazuka, byaduhiye ngabire kuzuka mu bapfuye, inuma zose bazarapfuye, abakristo mu ishingiro rya mbere ko bapfuye, mutwereke ba martiritere bande bazwingira abantu bakomeye benshi, abakozi b'Imana tuzi mu Burundi ba David Ndaruhuse, abantu bemewe cyane bizeye Imana, abakristo tuzi abo bose. None bari hehe abo bantu? Rero urumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Umwami Yesu abagiye neza, abigisha tuzora mu 14 tubandanirize ngaho. Amen.
aho amen.